Kiki idasanzwe. Ndagukunda niyo ndirimbo yiwe ya mbere isohotse muri 2024 ariko 2023 harasohotse Timayu Asezaru Fuku n'izindi n'umuririmbyi ava no mu muryango w'abaririmbyi. Ni kuvuga yuko we kuririmba biri mu maraso, ucuvuga ati ni marasonere kuko biri mu maraso. N'umwana wa Makarena. Reka tumuhe ikaze ariko ndasaka yuko tuvangira. Nusa kwakira Kiki turumubaza ngo umeze gutoya. Uramuha umwanya akaririmba. Mse. Hello les amis, je m'appelle Kiki, très enchanté. Je suis de ce pays, Misakanyamazetuyage. À chaque fois je te vois passer, c'est comme dans mes rêves, je suis un peu fou. Je suis pas sûr tu me comprendrais. Je me suis promis d'aller jusqu'au bout. Yo. Oh Vivi, le Caribivanga nous deux. Kabisa. Tu me rends fou, fallait pas sourire, mais ça y est, tu m'as eu. Mama, ouais. Oh, tell me, baby, uravyumva comme vyumva. Kwari wewe, umutima wifuza. Mon cœur à moi te désire, c'est le temps de te le dire. Bébé Badou Banana, ce soir c'est foutu sans toi. Kiki, ça va? Ça va, ça va. Meze neza. Yego cyane gose. Irabe hari ingene uberewe. Mama. Sinana yibonye. Ubu n'abantu bari mu Rwanda, Canada hose barako barakubona. Bana naho niho bari kabisa. Ndasaka utugirire ndagukunda. Baby, nitwo kinni byo kwinyegeza. Erega umenye umuntu ameze nkawe norondera nkaruha. Erega someone like you, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais cru t'avoir un jour. Baby, that's so good to be true. Mana yari kumpa ububasha bwo kwiremera, umukunzi wa mbere mwiza, sinoronse no kwegera. Baby, sinzi ko nkiri mutima, ko noba nashitse mwijuru, ko mbana n'akamarayika, ntazijyari narenze ibicu nimbari indoto. Let's go. I don't wanna wake up if blind is this love. Yeah. Ko kanora sinshaka ako karofre kandi nimba ndoto. I don't wanna wake up if blind is this love. Yo. Ko kanora sinshaka gukunda, gukunda baby. I love you baby. Gukunda baby. Ndasaka ngaho nyene abantu muhamagare. Ndaza kwakira appel zitatu imbere ko tuganira na Kiki. Mutubwira amanota kuri 10 mu muha. Yitwa Kiki Touré 611000 611000. Indirimbo iri hanze yitwa Ndagukunda. Turaza kuyumviriza namwe muyumvirize, tunayibakundishe. Munywanyi ku murongo. Allo. Ndasaka gusa tubwira amanota kuri 10 mu muhangahe. Imana iguha umugisha. 611000 611000. Hamagara ganira na Kiki Touré. Sinshaka kuvuga ibintu byinshi, tanga amanota gusa kuri ino jwi ryiza umvirije. Allo Buza FM. Mambo vipi? Uramuhangaye ku 10? Imana iguha umugisha. 611000 611000. Hamagara ganira na Kiki Touré, tanga amanota ingene wumva aririmba. Abantu b'Imana hari gihe mwani baza yuko bamurevye ku munsi w'Imana, Imana itariki irarema kabisa. Allo. Yeah. Allo. Uramuhangaye ku 10? This. Asante. 611000. Turakira abandi banyonyi babiri hama tuganire na Kiki Touré. 611000 611000. Umunyonyi ku murongo wa telefone tumuzana. Allo. Yeah. Angahe? Angahe? 9/10. Rimwe uri hayende. Utegeza kuba arabaye umwigisa kwera umwigisa arisigariza igikaramu.
61 10 00 turakira umunywanyi wa nyuma hama tuganire na Kiki Toure uko niko dutangura neza ikiganiro Hit Connection turi kumwe na Kiki Toure. Allo mambo vipi? Poa. Umeze neza? Ndashimye. Tuganira nande urafisa amayinite? Claude uri hehe? Ndi mu Kinama. Indirimbo wayumvise ya Kiki ndagukunda? Nayumvise. Umuhanga ku 10. 9 ku 10 kubera ikirimwe uri hayende? Oya. Tubwira ibyo wakunze kuri Kiki Toure. Oya. Afite ijwi ryiza. Kandi abandanye azoza tiwe Mikeza. Waruzi yuko ari we muririmbyi no munsi ajugumiza abandi hariya mu gihugu cy'u Rwanda? Oya birumvikana arashoboye. Yitwa Kiki Toure. Genda kuri YouTube bwira abantu yuko ndagukunda niyo ndirimbo iri hanze. Bwira abantu yuko ndagukunda ariyo ndirimbo abantu bategerezwa gukunda. Bwira abantu yuko ndagukunda ariyo ndirimbo bategerezwa kumviriza misi yose. Ego. Asante sana. Indirimbo yitwa yamaze kuva ku murongo wa telefone. Reka dutange bonus ku muntu umwe ahejeje kuza muri kano kanya. 61 10 00 tanga amanota kuri Kiki Toure ingene umwumva. Allo? Yeye. Kiki namuhaye 15 sur 10. 15 sur 10. Urakoze nibihe bintu aciye ava ku murongo. Kiki karibu sana. Merci sana. Meze neza? Ego cyane gose. Unavuma? Mu gisikero bavuga unavuma? Imana irabikora. Ariko nubona ko wari waratevye. Ego ubonye niho ndiko ndabibona nyene mugabo hajya umuntu ntateba nuko bite ibintu bitegezo kugenda. Umeze neza ariko usanga bitaragera. Umeze neza ariko. Umeze neza cyane kabisa. Dosiye dugwita mzee wa malero tour. Ni nyumbani tutafanya. Kiki Toure. Urasa neza cyane kabisa. Urakoze cyane. Urasa amafaranga. Cyane usa neza ariko. Muri no minsi utegezo kuba meze neza nawe. Oya. Ariko agaceri n'uduharage kakiboneka. Original. Ncavuga ati alhamdulillah. Twitwe bw'abayislam. Kabisa. Urugendo rwagenze gute? Neza cyane kabisa. Twashitse amahoro. Ego kandi urabibona ko turyohewe no kuba turi ngaha kabisa. Ndasaka yuko tugaruka ku ndirimbo ndagukunda tuyigire promotion ihagije ariko imbere ko dutangura kuri ndagukunda ndasaka yuko tubwira 2024 n'umwaka watangiye gute kuri Kiki n'umwaka umeze gute n'umwaka yiteze mwiki 2024 sinzi ko hari umunsi mwigeze kumpamagara ndababwira nti jewe 2024 siyo gufyina kuri jewe 2024 niyo guhereza abakunzi banje umuziki kuko barawunyizeye ko atari uko ari jewe nari narabatebeje gusa so ubu rero 2024 irimwo ibikorwa byinshi cyambere na mbere kandi ndazi ko Imana izona bihezagira kuko turi kumwe n'abantu batwumviriza kandi badusupportinga harimwo EP irimwo yose donc izi ndirimbo zose turiko turakora ubunye zose ziba zahejeje gusohoka donc urumva ko hari ibintu byiza cyane vraiment byiteguwe 2023 duha indirimbo wise Timayu ni indirimbo mu Burundi yakunzwe no mu Rwanda yarakunzwe nko twagiye turabona ama feedback abigeze kuba ba miss abakobwa bakomeye bagiye barakora ama challenge ino ndirimbo ni indirimbo yahaye Kiki Toure ariko ni indirimbo yigishije Kiki Toure ni indirimbo yamushikanye he je novuga ko buriya umuririmbyi aragira ahantu abashaka guhera mu gutangura ikintu icyo ari cyo cyose kuko nkuko nari nabivuze ko ngiye gutangura urugendo rundi rushasha gwo kuba umuririmbyi aririmba indirimbo ziwiwe indirimbo Timayu nayiririmbye ndanayikunda cyane by the way kuko yakozwe vraiment yagiye mu nguvu nyinshi so icambere na mbere je ndashima kubera iyo ndirimbo yatumye inyereka yuko nshobora gukora umuziki wanje nkashobora no gutera imbere ku muziki nikoreje wenyene donc ico ni cambere ica kabiri naco nabonye ko n'abakunzi tubafise kabisa kandi abantu barakunda umuziki wacu bakunda umuziki wanje ndanabashishikariza ahubwo ko baza benshi kandi kurusha ufise talent idasanzwe urandika uraririmba ariko use n'ijwi ryiza ikintu caragutebeje kugira ngo utangure carrière solo cari giki ikintu carantebeje nuko icambere na mbere nategezo kuba ndi ready financially urumva mfise amafaranga ashobora kuvuga ati aka kantu ndashobora kugakora kagatera imbere kuko jewe iyo ntanguye ikintu ndagifata nka projet donc iyo rero projet rero je navuga nti izotangura ari uko
ntazogira basi ikintu cingorane ndiko ndabihereza abakunzi banje kandi ndashaka ko bibashikira uko je ndavyiyumvira so ubu rero ndabitanguye nuko ndi ready kabisa nico kintu ca mbere nategerezwa kubanza kuraba kwanza so maze kuba ready financially no kuvuga ati uyu niwe mwanya mwiza haba hasigaye ko umuntu asohora gusa nta kindi yes ariko n'ubwa mbere waradusohoreye kamwe tukibaza yuko ugarutse mu nyuma ntitukubone tukamara umwaka uno mwaka ni KIKI twemeza yuko KIKI TOURE twabonye muri ya myaka atariwe KIKI tugiye kubona ahubwo tugiye kubona KIKI munyakazi tugiye kubona KIKI dusorera imiziki ariko tugiye kubona KIKI kandi agirira promotion cyane indirimbo ziwe nkuko ona musuru kurabikora icambere na mbere nuko bigitangura buriya umuntu ahura n'ingorane nyinshi cyane ariko nkuko jewe naje nganka kubwira nti nta blag irimo je nta blag irimo kabisa ubu unye nta bintu byo gusubira inyuma kuko ugerageje no kubiraba umunsi ndakubwira nti nzosohora yindi ndirimbo nawe ntavyo wari wize kabisa oya ntavyo nari wize kabisa KIKI TOURE hari n'umuntu twigeze guhara ndambwira ati no mwaka kikaswa no gutanga indirimbo zigera kuri 6 arambwira ati atari undi KIKI TOURE oya ubonye no kumenya yuko nta gukinisha umuziki wanje kabisa ubonye ndawukunda mbere kurusha nivyo nahora nkora ubonye yes muriko muravyumva yitwa KIKI TOURE ariko turi live kuri YouTube channel yacu ewe saki kurakunzwe ndabizi message zose abantu bariko barandika alright yo uyanditse ngo killing voice birya reach reka ahubwo ranje ndabakurikirane ngo jewe ngo nari nzi yuko ndagukunda ari indirimbo ya Araflo ngo le type chante bien wallahi ngo reka ndamuha 8 ku 10 yubahwe KIKI TOURE uyu muzamara arenze vraiment ce voice ya bien respect izi message ko ziteye ubwo za kuri YouTube yacu ya Buja FM uraza kutubona turi live umuntu wese yifuza kudukurikirana araza kubona ikiganiro cacu aho turi kumwe na KIKI TOURE nabana n'abantu benshi bari mu Rwanda bariko barandika ama message ati manager ngo bari live manager bari live kabisa tugusimire cyane n'abantu benshi bariko baratwumviriza turaza no kugirira promotion hagize ino ndirimbo turaza kuyumviriza ariko kandi turaza no kuyibakundisha KIKI uno mwaka ufise team muriko murakorana canke uracari KIKI TOURE wenyene ubunye novuga ko nateye imbere naragize team dushobora gukorana hariho uwiokupa ibikorwa vyanje ariwe Kapobili hariho nabandi baba bari hampande kugira bashobore kuguhereza impanuro hakaba hari na producer hariho producer Igonod uri tayari Arno Gasige kandi nashaka kubwira ko akora neza cyane big up to him ivyo birazi so je birandyohera cyane mbere ahubwo kuko biraryoshe no kubona ko ari n'abarundi bariko baraboneka bafise amatano ya hatari ikibazo kica kiza uri umuririmbyi w'umurundi uri proud kuba uri umurundi ariko kandi uramaze no gukora ibintu vyerekana yuko userukira neza igihugu ibanga n'ijyahe rituma no munsi bikorwa vya KIKI TOURE bimenyekana mu gihugu iwabo ariko no mu kindi gihugu bigasika bigakoma induru kandi abantu bakavyumva je nibaza ko ikintu ca mbere ntushobora guta uriwe nibibi guta uriwe kubera iyo utaye uriwe n'abantu ntibamenya uko bagufata so jewe ikintu ca mbere nuko nguma ndi wa wundi nyene nguma ndi wa wundi ndi umurundi nkora umuziki kandi ndi fier no kuba ndi umurundi akora umuziki so misi yose iyo ngiye imbere mba nzi neza yuko ntwaye ibirenze jewe mba ntwaye ishusho ry'igihugu mba ntwaye ibintu byose bitandukanye so nta kubikinisha kenshi nico gituma ubona tubandanya gahoro gahoro uvuza karaoke canke music live mvuza music live kandi ugakora iminsi nyinshi mundu niko kazi umwanya wo kwandika urawuronka facilement ubigenza gute kugira ngo hose uvyifatemwo neza
Bon icambere ivyo vyo gukora misi yose mu bisanzwe kubera maze imyaka myinshi irenga 20 ndabikora ndabimenyereye cyane go natanguye muri 2007 nibaza ko yarenze oya 20 ans ntirangira ahubwo ariko ni kera ni kera cyane Chris ni hari bwavuke wapi yes urumva rero ikintu cambere nuko hageze mu muziki wiwanje mbo wundi muntu n'amashusho abiri atandukanye hariho umuperformer umwe aja kuririmba umuziki akanatamba bishobotse akadesifra n'izabandi tu vois hama hakaba na KIKI TOURE umustar muri jewe n'indirimbo zanje donc abo n'abantu babiri batandukanye iyo yageze ku ndirimbo zanje ndagenda nkicara nkamara umwanya tukaba turi kumwe no producer turiko turakora buke buke kamwe gushika indirimbo iheze ku ndirimbo zibiri batangiye gutumira mu biteramo ku ndirimbo zibiri watangiye guhabwa amadini hari cizere biguha yuko uno mwaka cyane mu myaka iza hoho bizoba byiza gusumba ivyo turiko turabona no munsi nta nkeka mfise vraiment icambere na mbere nabikoze niyizeye ko ari indirimbo zizoshika ku muntu zikamukora ko kandi zikamuryohera urumva amadil yoyo ni ibintu bisanzwe mugabe ikintu cambere kiguma gitanga ayo madil nyene nuko nuwo muziki uri kuratanga ari mwiza donc uwo muziki rero je ndiko ndakora ubunyene ndawizeye ko kuba international apana just ibinye bisanzwe no ifo ko tuviza kure natwe kabisa so ndizeye cyane ndizeye gose cyane ibindi navyo ni Imana ibikora ndizeye gose cyane ibindi navyo ni Imana ibikora abariko barambaza ngo indirimbo turayumva ryari banza mutenyenye erega habari parti ya mbere niyo kuganira na KIKI tukamenya ama objectif yiwe tukamenya ivyo yifuza gushika ko parti ya kabiri abari parti ya promotion parti ya gatatu abari yo kubaha umwanya namwe mukabaza ibibazo vyanyu nimwitinye indirimbo muraza kuyumva muri Hit Connection muraza kuyumva kuri Buja FM yes ariko kandi ikindi kibazo ncangira nikikereka cyane ku ndirimbo ziwe atari amakolabo ni kutizera amakolabo canke usingene wateguye gukora amakolabo après ni plan nahandi ho nta muntu no madashobora kwizera kolabo entre kuko kolabo ni ikintu kinini cyane ni ikintu gifasha abantu uko ari babiri yaba babiri yaba batatu yaba bane nta mutonya nta munini muri uwo mwanya kuko bibaye biza ari half sivyo biza biboneka nkuko biri hamwe so kolabo zirahari kabisa zirahari kandi zikaze cyane z'aba artiste b'abarundi canke b'abanyarwanda bose ego kandi aba artiste bose barakorohera kuruha irashika yitwa KIKI TOURE KIKI ndasaka ego reka ngire gutya gato dodo wihangane gato kangire gutya gato ndasaka tubanze dusekandi kukumva ego hamadoheze kumva cenjare mu gice canje ca kabiri cyo kubumvisha abantu igikogwa citwa ndagukunda turirimbire gato ndagukunda ko turi muri promotion n'indirimbo ndagukunda niyo nifuza yuko duha let's go my man hari verse ya kabiri niyo nkunda cyane naje niyo nkunda ariko nawe niyo nkunda abantu benshi nasanze tubihurije ko cyane they say love is blind but I say life is blind without love. Si l'amour est aveugle, dis-moi pourquoi je l'ai trouvé dans tes yeux, baby. Si j'avais à choisir entre respirer et t'aimer, j'utiliserais mon dernier souffle pour dire je t'aime. Si j'avais à choisir entre respirer et t'aimer, baby, j'utiliserais mon dernier souffle pour dire je t'aime, baby. Sinzi ko nkiri mutima ko noba nashitse mwijuru ko mbana n'akamarayika ntazijyari narenze ibicu nimbari indoto I don't wanna wake up aho bari bose bariko barakaririmba ariko KIKI ikibazo imbere ko nshiramo indirimbo tutubwire gato impamvu yatumye wumva yuko kwandika indirimbo ndagukunda icambere na mbere
ndagukunda iri muri EP yitwa The Love Language. Yeah, na tu m'as eu mu bisanzwe iri muri iyo EP. Ni EP ivuga indirimbo z'urukundo. Urumva ni theme ya love ariko ndaye exploiter mu ma genre atandukanye. So iyi genre ni genre nakunda kuva kera ariko ntabona ukungene no shobora kuyikoreramo indirimbo ikaryoha. Ariko rero maze guhura n'umuhinyanyuzi wanje ari we Igonode twarashoboye gukora indirimbo kandi indirimbo nayanditse nzi neza yuko izoryohera umuntu wese azoririmbira umukunzi wiwe. Yeah. Yes, mwavyumvise. Umukunzi yarayumvirije? Umukunzi arahize cyane. Ese kama nsoma ama message. Yanditse ngo bandanye utera imbere KIKI TOURE si vyubu yatanguye kuva kera sino kurira umusaya kwerura akazi. Ntagenda atadoya akapele ati mayu indirimbo iratuma ngira maser do pour la Sainte ni Carmel Kali Munyakabiga. Thank you so much. Uyu nawe Carmel yaciye Carmel n'umufana. Yanditse ngo yandirimbo yawe Girls Like Her ati ngo ndayikunda cyane. Wow. Wow, uyu muzama ararenze ase voice ya bien. Urashaka kuduha gato kuri Timayu na Girls Like Her hama cyo tuyumviriza. Yeah. Quand je te vois, je reste sans voix. Ariko ubu vyanse kwifata. Kuguhishuka ko ngukunda. Nobigumana no kwicuza, je m'en fous. Ma belle, ntugomba n'ibi bintu bizonsaza. T'es si belle, munyana umbabarire ni wewe nifuza. Je serai le tien, je serai ton miel. Tu seras la mienne, t'es la plus belle. Oh, baby, you, reka ribe ibanga ryacu nous deux. Tu me rends fou, fallait pas sourire, mais ça y est, tu m'as eu. Oh, tell me, baby, uravyumva mvyumva, kwari wewe, umutima wifuza, mon cœur à moi te désire, c'est le temps de te le dire, bébé, pas de banana, ce soir c'est foutu sans toi. Hari umuntu yadusabye Girls Like Her. Yeah. Okay, reka ndakamushishirize ko kabisa. Tulipendana na democha, mrembo kupindukia, mwenye heshima, tabia nzuri, penzi letu mbingu na nchi. A rich girl and a poor boy, sikinogishasha, akumva masoni turi kumwe, 'cause that's not a thing a rich girl will do. 'Cause a girl like her couldn't see a boy like me. Kukabakobwa nkabo ntibabona umuntu nkanje. She couldn't love me for me, masikini sina fedha. She couldn't love me for me, poor boy sina hela. Hano bima niko yana hari umukobwa nariko ndiko ndarira. Reka tugirire promotion ino ndirimbo yitwa Ndagukunda. Ndasaka muyumvirize ino ndirimbo tuyumvirize ama tuyikunde. Ni indirimbo ifite iminota 4 umusegonde umwe. Ni KIKI TOURE, indirimbo yitwa Ndagukunda. Let's go. KIKI TOURE yitwa KIKI TOURE. Reka twugure umurongo wa telefone ku bantu batatu aturimbire rero Ndagukunda ya vrai tumwumva. KIKI, let's go. Baby, nitwo kini vyo kwinyegeza. Erega umenye umuntu ameze nkawe norondera nkaruha. Erega someone like you, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais cru t'avoir un jour. Baby, that's so good to be true. Mana yari kumpa ububasha bwo kwiremera, umukunzi wa mbere mwiza, sinoronse nukwegera. Baby, sinzi ko nkiri muzima, ko noba nashitse mwijuru, kumbana n'akamarayika, ntazijyari narenze ibicu nimbari indoto. I don't wanna wake up if blind is this love, kukanura sinshaka nimbari indoto.
I don't wanna wake up if blind is this love. Kukanura sinshaka kuko da gukunda baby. I love you baby. Da gukunda baby. Ndagukeneye. Imyaka yose ndagukeneye. Imyaka yose ndakwifuza. Imyaka yose nifuza yuko ubu wanje. Imyaka yose nifuza kwereka urukundo kuko ndagukunda. Nibiri muri ino ndirimbo gusa no mu majambo ndashaka kubishiramwo. Imara iminota 4 n'umusegonde umwe ariko menya neza yuko amajambo yo gukubwira ashaka kumara indwi ndayakubwira. Ndagukunda nitwa KIKI TOURE, indirimbo iri kuri YouTube. Urandika KIKI TOURE ndagukunda maze ugaheza ukayumviriza. 61 n'abanywanyi babiri gusa ku murongo wa telefone. Allo? Yes, hello, budayise Haradi. Ego. Ni baba mjihosha mvugana hamanda kwa mito na KIKI TOURE. Yes. Hamanda mutoyimege harasiboye indirimbo iracyose cyane. Ndamushimiye ku ndirimbo nziza yayikoze neza, video nziza. Arashoboye pe. Abafana be turahari akomereze ngaho. Ndashimiye budayise ukuntu bitanga mu kuvuza indirimbo z'abarundi. Ukuntu dusabye amakuru y'umuririmbyi kanaka muvuga mwese. Baby, thank you so much. Ndagukunda cyane KIKI. Urakoze cyane. Abafana bawe turahari. Asante sana, asante kabisa. Uyu n'umufana wa Vre yamaze kwifata. Kabisa. Arandenze nanje. Esuni munyanye ku murongo wa telefone 61 10 00 61 10 00 61 10 00 yamaze gushika. Allo, Buja FM allo? Mwiriwe? Ni sawa. Ni sawa gute? Asa ni neza kwe. Turakoresha umwanya neza aramutsa KIKI. Ndakuramukije KIKI. Yambu umeze neza. Ego cyane. Akazina kawe nakahe? Nitwa Jeris. Namba ngaya mkenga. Mugamu cyate mwita Black. Black. Ego ka Black. Hari kibazo yamaze kuva ku murongo KIKI tugusimira. Urakoze cyane ami pro. Mzee. Thank you so much. Hit ni hit. Tunaenda mzee. Hit ni hit. Imeenda. Wakoze cyane wakoze. Urakoze nawe. Yes nuko mukanya